Reka nsubire ndaguye ikaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cane yeje kudushikira ava mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD n'amakuru ateye ubwoba na cane abihweza ivya politike mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bo batanguye kuvuga yuko Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo yoba yagambaniye umukuru y'igihugu nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye nyuma yuko abagwanyi ba Red Tabara bajeje nanone kwiyemerera yuko bagiye gufata nanone Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo bico rero ko vyoca nanone vyorohera iyo mugambwe nanone kuri nanone uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuba nanone wobandanya imirimo yawo yose wahora wipfuza yuko wokura ko nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye nyuma y'umugambo ukomeye cyane wa Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo wo kwiyonkora kuri kakarwi k'abajenali bakomakomeye karongwaye na General Prime Niyongabo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazira ndakugarika. Ibi vyose rero bikaba birimwo igipfungo cishi cyane tukaba tugira dutange umuco na cane ko bikigoranye kuvyumviriza. Ni munyembere rero aya makuru akomeye cyane tuyatangurire kuri aya makuru turubuze kwashitsa ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Ndabaye ikaze rero kandi reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracabona rakazojyana nyane pyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politike umutekano n'agateka na muntu mukayatorezwa n'umugabo amenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Nanone abagwanyi ba Red Tabara bajeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane nyuma yuko umenyesha makuru wacu bagiranye ikiyago yemeze yuko Red Tabara nanone ihejeje nanone kurungika abasirikari bayo na cyane ko bivugwa yuko ku munsi weje waheze kwigenekerezo rya 24 kigara mu mwaka wa 2023 abagwanyi bashika 34 ari bo nyene bibonekeje mu gisagara ca Gitega mu marembo ya Gitega. Gushika ubu rero abo mwigendereza igipolisi n'igisirikare bakaba bariko barashakisha izo nkorabara nkuko bitangazwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye mu ijambo rikomeye cyane yashikiriza ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter ubwo nanone uyu mugwi ugwanya leta y'u Burundi wagabaga igitero gikomeye cyane. Nanone rero bigaca vyumvikana yuko uyu mugwi woba wiyemeje gukora ikintu gikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi bivanye nuko byatangiye kumvikana nanone yuko uyu muhari nanone wa M23 woba uriko uratanga intererano kuri uyu mugwi ugwanya leta y'u Burundi wa Red Tabara. Amakuru rero dufise yo kwizera n'amakuru akomeye cyane muze kunyemerera yituye bashitse ku buryo bw'idonido aho turibuze gutanga umuco ku vyerekeranye n'ibiriko birakwiragizwa irya nino mu gihugu cacu Burundi bivanye n'amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira muri aka gatondo ariho abanuzi b'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye bamushikiriza nanone kwanka ku ingingo ikomeye cyane yo kugira amasengesho n'urugendo rukomeye cyane azogirira muri cankuzo kumva zitandukanye. Bikaba bivurwa yuko rero nanone abo bahanuzi biwe umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye ataho kwizerwa afise na cyane ko bica vyumvikana yuko mu butegetsi bwa Gitega harimo ikintu gikomeye cyane coba kigiye guturika umwanya ku mwanya. Munyemeri rero ayo makuru nari twabateguriye tuze kuyabashikiriza nayo abiruheza ivya politike mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD bakamenyesha yuko gushika ubu ngubu umugwi wa Red Tabara uhejeje kwemeza yuko umwanya ku mwanya woba ugira ufate Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo ni radio nimbonesha kure vy'igihugu na cane hakibazwa imvo gufata ikibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura na cane bitari mu ntumbere y'uwo mugwi. Abihweza ivya politike na bamwe ku bw'amasoko yacu muri permanence nationale baremeza yuko gushika ubu ngubu Reverien Ndikuriyo wewe ubwiwe nyene ari we nyene iyo bagiye kwifatira ingingo ikomeye cyane kugira ngo nanone ayo vy'umukuru w'igihugu bivanye n'ubugambanyi bukomeye cyane
bwama buboneka nga mu gihugu cacu Burundi ku mugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Biravugwa yuko rero Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yoba ajeje gukora igikorwa giteye ubwoba nyuma yuko biriko biravugwa yuko yoba afise uruhara rukomeye cyane mu gitero cagabwe mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma gaca atera agashavu nanone ku mugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ku rubuga rwa X, aho yashikiriza yuko boba bakoze ibara rikomeye cyane. Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo rero biraboneka yuko yoba ariko arakoresha aka karyo k'inyeshamba zidafise aho zihuriye n'umugambwe wa CNL wa mbere utavuga rumwe n'ubutegetsi canke umugambwe wa CNDD-FDD ari nawe nyene uri ku butegetsi gushika ubu ngubu. Rero akaba ariko abandanya akoresha iyi ngendo nyuma yuko rero hari n'ayandi makuru avuga yuko zoba ari zimwe mu mbonera kure zikomeye cyane zoba ziriko zama zibonekeza ahubwo bikitirirwa umugwi wa Red Tabara. Amakuru rero arimwo igipfungu ceshi cyane, muze kunyemera tuze kuyagaruka ko kandi dutanga umuco kuvyerekeranye n'ibi vyose biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, na cyane cyane ko bikigoranye kuvyizera bivanye n'amakuru akomeye cyane ava mu ngoro y'umugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru ahari rero nuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yoba afise nanone amahame ateye ubwo nyuma yuko hari itegeko rikomeye cyane nyuma y'inderetse zacu mu biro vy'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zemeza yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yoba ariko nanone arategura umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi hagati y'igenekerezo rya 2026 kigera mwaka wa 2023 gushika ku igenekerezo rya 30 kigera mwaka wa 2023, ubwo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atazoba afise akaryo na cyane cyane ko gukurikirana ibikorwa bijanye no kurongora no gutwara abarundi, nyuma yuko rero azoba ari mu masengesho muri Cankuzo nkuko amasoko yacu avyemeza. Munyemere rero ayo makuru nanditswe bateguriye tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido ndababwira ukuri umugwi wa Red Tabara uhejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko uriko uraronka intererano ziteye ubwoba, aho gushika ubu ngubu rero bivugwa yuko n'umugwi wa M23 wajeje kwinjira mu gihugu c'u Burundi, ubwo ku munsi w'ejo vyumvikanye yuko mu ishamba cimeza ry'ikibira hibonekejemwo ibintu biteye ubwoba. Abakumicungararo y'iryo shamba rero bakaba bashikiriza yuko mwari wa M23 abagwanyi babo nanone bikekwa yuko bo barinjiye muri iryo shamba. Ni nyuma yuko rero ndabibutse yuko wafata ingingo ikomeye cyane yo kugarara nanone amabarabara atandukanye agana Bukavu, bigaca vyumvikana rero ko vyaciye vyoroha kwinjira mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo nanone ibikorwa bitandukanye nkuko wowe nyene ubishikiriza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yibonekeje mu gikorwa giteye ubwoba co kugerageza kukura ku gataka kawe ariko ka Kongo, ubwo nyene ugasigura yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ashaka kuronsa nanone ibibanza n'amatongo mu gihugu ciwe c'u Burundi. Ivyo rero vyashikirijwe n'umwe mu bagwanyi b'uyo muhari nyuma yuko rero ari ikiyago yari yagiranye n'umumenyesha makuru wacu tumubaza na cyane cyane tumubaza ngatange umuco kuvyerekeranye n'ibiriko biravurwa no gufashanya n'umugwi ugwanya leta y'u Burundi wa Red Tabara. Munyemere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane dutanga umuco mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye. Reka makuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa mu Kirundo. Buramatari w'intare ya Kirundo mu nyuma z'uko rero yasohoye itegeko ribuza kotsa ibigori ku mabarabara. Ndababwira ukuri rero kuiva ku igenekerezo rya 2021 kigera mwaka wa 2023 bikaba nanone vyari bibujijwe gutereka imbabura kwibarabara mu ntumbero yo kudandaza ibigori vyokeje. Imvo rero nuko urudandazwa rutuma umwimbu ugabanuka kubera ibigori baca bisarura bitarera mu mirima n'ubusuma bukagwira mu mirima. Abanyagihugu rero barakenguruka cyane iyo ngingo yo kubuza kotsa ibigori kuko ngo urwo rudandazo rwahora rutuma haba ubusuma mu mirima maze bakabura umwimbu ushemeye w'intebe nanone basheramwo ifu y'ibigori. Nyuma yuko rero ayandi makuru akomeye cyane reka tubandaririze kuri aya avugwe kuri hari abasore babiri bafashwe nanone mu gitondo cyo kuri rigenekerezo inyuma nanone yo kwiba intebe n'ivyuma vy'intebe ku ishuri sekominari mu Rutamu ntara y'indero ya Kayanza. Nyuma yuko rero uko ava amakuru ava kuri mu Rutana none ababivuga ko abo basore bashoye ivyo vyuma bagura nanone ivyuma batagikoresha na cyane cyane abo bafashwe bose bakaba bose bava ku mutumba wa Manini wo muri iyo komine nyene ya Murutani. Nyuma yuko rero ubusuma kubwo nanone kubw'ivyo nanone ubusuma bw'ivyuma nanone ku mashuri atandukanye biranavugwa yuko muri komine ya Kayanza naho nyene hariko hama hibonekezamwo ubwo busuma. Umwe mu bayobozi rero b'amashuri agira ati
abo rero bagurisha ivyuma n'amagufuri iyo bayabonye ntibayasiga kw'ishure ndongoye nasanze amagufuri ashika 5 yose barayivye. Ni nyuma yuko rero bamwe mu banyagihugu bo mu Kayanza baganiriye na Burundi News TV babona yuko urwo rudandazwa rw'ivyuma bitagikoreshwa rwo hagarikwa kuko hariho abacabikika mu kiza co kwiba nanone ivyuma bigikenewe ugasanga nanone ngo biriko nanone birahombesha abanyagihugu n'igihugu. Bafise rero impungenge ko atagikozwe atacuma kizosigarana cane ku nyubako rusangi usanga nanone zidacunzwe kubera urwo rudandazwa rw'ivyuma. Nayo ayandi makuru akomeye cane reka tuyabandaririze n'ubundi muri Kayanza bamwe mu banyagihugu babona ko mu kujabuka urubibe na cane mu gihugu kibanye c'u Rwanda hari hakwiye gushirwaho agapapuro bita ujirani mwema nkuko biri ku rubibe nanone ruhuza Burundi n'igihugu ca Tanzania. Ni nyuma yuko rero ababijejwe bashikiriza yuko umutekano utamerewe neza bivanye n'amakuru akomeye cane duhejeje kuronka. Ni nyuma yuko rero babishikirije kuri uyu wa kane uheze nanone mu ruganda rwo guhimiriza no guhanahana ivyiyumviro mu gusimbataza umutekano ku mbibe no mu miryango ya Afrika y'ubuseruko rwatunganijwe n'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imigabo n'imigambi y'iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Uruganda rwari rwatunganijwe nanone mu gisagara ca Kayanza ku bapolisi n'abasirikari bakorera ku mipaka, abakora mwigendereza, bamwe mu bari mu migambwe n'abari muri Oberi n'abari muri BBN hamwe nabo mu mashiramwe adaharanira ivyicaro vya politiki nabo mu ntwaro. Nyuma yuko rero umwe mu bitavye urwo ruganda nanone yagize ati mbega ko impapuro z'inzira ziteba nta kuntu nanone mu mupaka w'u Burundi n'u Rwanda hoshirwa ko agapapuro ka jurani mwema nanone nka burya buri ku mupaka w'u Burundi buhana na Tanzania kugira ngo rero ari nanone kushirana ukuntu nta duce nanone uguhagarika abantu bariko barihutisha ingendo zabo bajabuka baja mu gihugu cy'ubanye c'u Rwanda. Ni nyuma yuko rero ivyo coba ari iciyumviro cyo yashikirije, ariko nanone umunyamabanga nshinga bikorwa ntayegayezwa wa komine Kabarore nanone nawe nyene ati kubera dufise ikomine ihana urubibe n'u Rwanda nanone usanga hariho abanyakabore nanone bahanye abageni n'abanyarwanda, ariko kandi nawe nyene babipfuza kumerayo kandi no kuremerayo amasoko kuja no mu manza zitandukanye. Ni nyuma yuko abo benshi bahitamwo kugenda baciye mu kinywabi kubera ataburyo bafise bwo kurondera impapuro z'inzira. Ariko nk'ubu rero kwikomine canke kwiposte nanone rero ibintu kwiposte de douane hashizwe ko Jordan mwema vyo korohereza nanone kandi bigafasha nanone abaja nabaza. Ni nyuma yuko rero vyo babiciye mu mategeko Remi Barampama nanone umuyobozi mukuru ajejwe ibikorwa vya politike n'umutekano mu bushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'iyinjira ry'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko yamenyesheje ko urupapuro rwa Jirani mwema rufasha umuntu kwinjira mu ikomine kandi rufasha nanone ihana ry'umupaka niyo uvuyemo kandi ko kizira kuyirenza kandi urwo rupapuro ngo ntirurenza imisi ishika 15 rutangwa rero mu gihe imibano hagati y'ibihugu vyompi bishika bibiri atamakemwa arimwo. Agashikiriza yuko rero umutekano w'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu kibanye c'u Rwanda gushika ngo rero bitariko birahuriza hamwe na cane ko umwanya ku mwanya turashobora gutana mu mitwe bivanye n'ingingo ikomeye cane yaheruka gufatwa n'umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu bikorwa bitandukanye bibandanya no gufashanya na President Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo mu bikorwa bitandukanye. Muze kunyemera rero ivyo tuzobitegura kandi tubibashitse ko muyandi makuru akomeye cane mwe mwaragiye munyegezwa bikamunyuma zuko rero gushika ngubu rero Colonel Manirakiza Alex umukomiseri ajejwe uruza n'uruja rw'abantu nanone kunjabuka mbibe. Ni nyuma yuko rero wenyene yavuze yuko amakomine ahana nanone imbibe bivugwa yuko rero ahana umupaka ashobora kugirana umubano mwiza. Rero ngo ba mustanteri bayo nibo baja hamwe bakavugana ingene urwo rupapuro rwa Jirani mwema rwoza ruratangwa. Ni nyuma yuko rero Remi Barampama yamenyesheje ko bimwe mu bihungabanya urudandazwa n'injabuka mbibe mu karere ka Afrika y'ubuseruko harimo nk'ibikorwa vy'iterabwoba mu bihugu bimwe ubuvigezi bwa nabi mu biyaga no mu mababari nanone atandukanye, irwirirana ry'impunzi, urudandazwa rw'ibiyarura-mutwe n'urudandazwa rw'abantu ruteye ubwoba. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira gushika ngubu rero wewe nyene Remi ashikiriza yuko mubano w'igihugu cacu Burundi utamerewe neza hagati y'umubano wayo n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Muze kunyemera rero
ayo makuru tuzoyebandanye mu bindi biganiro vyacu biza. Reka makuru yacu nkuko twebabwiye mu fiyafunyoto yabandarize ku makuru akomeye cyane avuga ku mugugwanya leta y'u Burundi Walid Tabara nyuma yuko ejeje gushikiriza yuko ari wenyene wagavye igitero gikomeye cyane, ariko abihweza ivya politike bakavuga yuko ari intererano iriko irava mu basirikare bakomakomeye bivanye nuko n'abanyagihugu biboneye abo bagwanyi Walid Tabara bashikirizaga yuko babona ari igisirikare c'u Burundi, na cyane ko abo bagwanyi bose bari bafise imyambaro y'igisirikare c'u Burundi. Ivyo rero bikaba vyarateye ubwoba umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho habari nkekwa yuko Reveriyano Ndikuriyo bariko arakorana n'uyo mugwi. Nyuma yuko rero iyo yarafashe iyo ngingo ikomeye cyane yo gufashanya na Walid Tabara kugira ngo bakureko intwari ya Gahotoro, ariko rero ntibisiguritse na cyane ko harimwo igipfungu cishe cyane, biragoye cyane kumviriza kandi kuvyiyumvira yuko umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD yabona ko gukura ko intwari ya nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bikigoranye, na cyane agaca afata ingingo ikomeye cyane yo kurungika zimwe mu mbonera kure mu gufashanya n'uyu mugwi ugwanya leta y'u Burundi. Ndababwira yuko hari imwe mu mbonera kure yaduhaye amakuru gusa itashimye yuko tuvuga amazina yayo kumva z'umutekano wayo, agashikiriza yuko rero gushika ubungubu rero hari igipfungu cishe cyane kubiriko birakorwa muri leta ya Gitega, nyuma yuko Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo wenyene ubwiwe yabona yuko ataka ryo kugutembagaza ubutegetsi bwa nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Hakaba rero hari imbonera kure ziriko zirajabuka urubibe, nanone hakaba hatari ko aratahurwa iyo zoba ziriko zirajanwa. Ni nyuma yuko rero amakuru akomeye cyane dukura muri uyo mugwi wa Walid Tabara yemeza yuko atamfashanyo bariko barahabwa na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, ahubwo bo nyene bifisiye mu ntumbero umugambo ukomeye cyane wo gufata Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo, na cyane ko vyoca vyoroha gufata ubutegetsi. Hakaba rero hari ko aribazwa imvo ikomeye cyane iriko iratuma ibi vyose bishika nga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wewe nyene ariko arisabira yuko Imana yo mwihamagarira kugira ngo igihugu c'u Burundi kirongogwe n'uyundi mutegetsi. Ivyo rero akaba yarabishikirije mu ijambo rikomeye cyane ubwo yagirana ibiganiro bikomeye cyane n'amakadundura n'abarwizatunga ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nabibutse yuko rero ibi vyose birimo igipfungu cishe cyane, ariko nanone turibuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Twababwiye yuko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu RTNB gushika ubungubu rero abahanuzi baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kubwira umukuru w'igihugu nyene c'ubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kategerezwa nanone gutanga itegeko ku basirikare bahora bacungera ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu kongereza umutekano nk'uko amasoko yacu avyemeza. Abamenyesha makuru rero bakorera ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu bamenyesha yuko gushika ubungubu rero batazi ibiriko biraja mbere, bivanye nuko amakuru nabo nyene bafise ari uko umwanya ku mwanya harashobora kugabwa ko igitero, bivanye nuko rero ho bakarwi karongowe na General Prime Niyongabo, akarwi karongowe nanone na Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo n'imihari itandukanye igwanya igihugu c'u Burundi, na cyane nkuko biriko biravurwa yuko mugwi wa Walid Tabara woba ufise inguvu ziteye ubwoba bivanye n'intererano iva mu muhari uriko uragwanya leta ya Tshisekedi, umuhari wa M23. N'amakuru rero tubandanye dutanga ko umuco mu bindi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kureba ibiganiro vyacu nakagaruka, turaza kugaruka rero dutanga umuco, na cyane ko aya makuru ariko arakwiragizwa duhejeje kuronka arimwo igipfungu cishe cyane. Muze kunyemera dufashitse ko ayandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Ntimuje kuri ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi Burundi News TV turabipfurije nanone kugira ibihe vyiza muri iyi misi mikuru ya Noheli n'umunsi nanone mukuru ukomeye cyane wo gusoreza no gutangura umwaka wa 2024. Munyemerero tuze kugaruka tubashitse ko amakuru twabateguriye. Ntimuje kure